Bakunzi banywanyi ba Action Vibes TV, iteka ryawe, iteka ryanje, iteka ryacu Vibes TV, ukwemera kuvyara ubuzima. Kaze tubandanye tuyaga ivya mutima mweranda muri kino gihe ca Nevene ya Pentecote. Pati twari twasozereye ikiyago giheruka, uriko uratubwira ingene umutima mweranda akenewe mu buzima bw'umuntu no mu buzima rukristo. Pati nibaza ko turi benshi dukeneye kumenya ivya mutima mweranda. Subira utwibutse rwa rugendo watubwira. Ego ndabaramukije, ndakuramukije muvukanyi, turiko turasangira ikiyago. Amahoro neza. Ego ndaramukije abanywanyi bose ba Action Vibes TV, iteka ryawe, iteka ryanje, iteka ryacu Vibes TV, ukwemera kuvyara ubuzima. Ndabaramukije mwebwe mwese muriko muragira igisabisho c'imisi 9. Uyu munsi tugeze ku munsi wa gatandatu. Yego cane. Tugeze ku munsi ugira gatandatu. Twebwe hano mu muryango w'abasenga bakumva ikirundi n'ikinyarwanda muri diocese katolika Stockholm, turiko tuzirikana rya jambo ngo ntutangazwe nuko nakubwiye ko mutegerezwa kuvuka ubwa kabiri, mutegerezwa kuvuka gushasha. Ego tukaba turiko turashigikirwa na Patiri Uwimana Symphorien, mbere tukaba tumuramukije ko ariko aradufasha kuvuka ukundi gushasha. Ego tukaba turamukije n'abariko baragirira ino Nevene mu bindi bibanza. Naragarutse cane ku bariko barayigirira muri diocese nkuru ya Bujumbura, diocese natayemwo uruzogi, umva ndaheza nkaba mu bumwe nayo, ariko kandi no mu yandi ma diocese y'i Burundi ndazi ko bariko baragira iyo Nevene, no muri ekleziya yose rero hirya no hino abakristu baragenda bitunganya bashigikiwe n'abasaserdoti bakagira ico gisabisho. Rero ni musangwe ingabirano za mutima mweranda. Murakoze cane. Ego uti rero tubandanye ca kiyago ko mwari mwambajije ingene mutima mweranda aboneka mu buzima, ko umuntu yogerageza gutanga uturorero dufadika, kubera ivya mutima bigora gutegera. Iyo tuvuze mutima mweranda umengo tuvuze ibintu bitumvikana. Ego ni vy'ukuri mutima abonekera ku vyamwa atanga. Kugira ngo tubibone neza turaraba abatumwa imbere y'uko Pentecote iba. Bari abantu b'ubwoba, ariko raba Pentecote imaze kuba. Petero arafata ijambo imbere y'abishe Yezu akababwira ati mwaramwishe ariko ubu ni muzima, kandi muri we muraronka ikigongwe c'ibicumuro vyanyu. Urabona yuko iyo umuntu yakiriye mutima mweranda, bwa bwoba, za soni utegwa n'izina ry'Imana, utegwa n'ivy'Imana, ego zirahera, ukumva ko uhimbawe no kwitwa uw'Imana. Burya rero biratangaje cane ingene twaremwe n'Imana, ariko ugasanga turategwa isoni no kwitwa b'Imana, ukamengo birateye isoni. Uti mutima mweranda duhamagarira kuba ivyabona vya Yezu, ivyabona vya Yezu, ivyabona vy'Imana, vy'ukuri iyo Mana ukayihimbarirwa. Kera twiga mu Ngagara mu mashuri mato mato, iyo twagize amakosa baradutuma abavyeyi. Urazi yuko hariho abana, urabona imyaka yo muri primaire mu mashuri abanza n'imitoyi,
mu wa kane mu wa gatanu akumva ko atewe isoni n'umuvyeyi wiwe akaja gutira umuvyeyi. Urumva natwe abantu twaremwe n'Imana, ni mu bihe byinshi ubona umengo turatewe isoni no kuba twararemwe n'Imana nyene tukayihakana, tukigira ibindi bintu canke abandi bantu bava ahandi. Umuntu anakubwiye ati wewe urasenga, oya jewe ivyo ntavyo nzi, wewe uri uwa Yezu, oya wewe uraja kw'isengero, nakonye kw'isengero, none oya. Gapati ntaguciriyemwo bitumwa n'iki kugira ngo umuntu agire ubwo bwoba? Kugira umuntu agire ubwo bwoba nuko aba aciyuzuye, numva aba ataragira rwa rugendo ngo ategere agaciro Imana yamunyegejemwo kukuremwa ku gashusho kiwe, kandi ako gaciro ikemera igapfa igasesa amaraso kugira ngo ako gaciro ntigaherengetere ngo kagende ugiriye. Nico mwagerageje gukompara n'umwana ashobora kwihakana umuvyeyi? Ego, kuko umwihakana kuko uba utaramenya. Hariho abantu b'abapfasoni dukunze guhura mu butumwa, ari i Burundi canke mu bindi bihugu, iyo muriko muraganira akubwira ati nategereye ico mama asigura umunsi mvyara. Hari ivyo yakubwira ntutegere, ariko iyo uvyaye ico ni ikintu umaze kumvana abatari bake, sinzi ko nawe ariko bimeze, ariko hariho ikintu Mukama aguhishurira, ugategera ico arico nyina w'umuntu. Mugabo ivyo bishikira ku bapfasoni abakenyezi bibungenga bagaca muri urwo rugendo rwo kwibaruka. None abashingantahe tuca tuvuga tuti kubera iki umuntu agera ahantu akumva ko ego turi kwihakana Imana? Uravuze uti umuntu haragira naho yumva ko yihakanye umuvyeyi kubera ego imvo izihe? Ni za mpamvu nakubwira kuba muri ibi bintu vy'inyuma. Bana nk'ubu ukeneye nk'umuvyeyi w'umuzungu ukaba wavyawe n'umuvyeyi yirabura, bana ivyo ni vyende vyo kuguma inyuma, urumva? Canke umuvyeyi wawe akagutera isoni kuko atize amashuri, canke kubera agwaye, canke kubera afise ubumuga kanaka. Urumva uba uri kuri vya bindi vy'inyuma nakubwira yuko mutima dufasha kugira urugendo rwo gutegera ahari agaciro k'umuntu, ugashika muri ka gasengero ugategera agaciro kawe ukagatangarira muri mutima, ku buryo uca uhindura indabo waraba abantu bose, n'umuvyeyi wawe ukamumenya muri mutima agaciro kiwe, ababanyi ukabamenya muri mutima, n'ubu ukibamenya kubw'umubiri, kuko abo tumenya kubw'umubiri ni vya bindi bigenda birahindagurika. Iyo muhuye yagize mbe bavyita make up, donc yagize ivyo bintu ku mubiri, urumva ukamushuhira, ariko bishitse ugahura ntiyabironkeye umwanya ukamuryagagura. Urumva uko nukumenya umuntu mu mubiri, kumumenya mu mpuzu yambara, kuva kumuhaye ako gaciro kubw'impuzu yambaye. Ni ukuvuga rero abambara ibitabutse ko batazironse, abatambara ngo bashaze, kuko abantu bose hari n'uwambara uko yagerageje kose ukabona gushaza biguma ari ibintu atari karashikira. Abo bose ntibasubira kugira agaciro. Urumva agaciro gashingira ku mpuzu, gashingira ku ibara ry'umubiri. Twebwe uko numva uriko uravuga uti kenshi duhiteka abantu turavye ubw'inyuma. Uko rero niko kumenya umuntu kubw'umubiri. Rero Pentekoti urinjira, Pentekoti iragufasha gutegera, iragufasha gutegera.
ataragira penekoti Petero urazi ko baciye ugutwi abaje gufata Yezu, ariko bamaze kugira penekoti bageze ku bumaratiri bavuga ati ahubwo ntimumbambe nk'umwami wanje, nimumbambe, nta byo gutera igipfunsi, nta byo kugira iki, uba umaze usigara ugirira imbabazi umuntu agenza ingimba, umuntu agira nabi, uca usigara uvuga nka Stefano Mweranda yigana Yezu ati Mukama bagirira ikigongwe kuko ntibazi ico bakora. Rero naho rero navuga ni kugira ntitugume muri ibyo bidafadika, murabe ibikorwa by'abatumwa, murabe abatumwa bari abantu b'ubwo batinya kwemera ko ari ab'Imana gushingira inaha Imana. Petero yamwihakanye gatatu, abatumwa bose barirutse, ariko penekoti imaze kuba emwe baremeye ati nimureke kuvuga iryo zina ngo hako tugamburukira abantu, tugamburukira Imana. Ntidushobora kugamburukira abantu ngo twihakane uwo twabonye twiboneye, Imana ikamugaragaza ko ari umwana wayo, nimushake muduce umutwe. Urumva nta samanyama, ari ni ukwemera gushitse. Rero ba bantu b'ubwo bacika abantu b'ukwemera, ba bantu bari basanzwe batitaho abantu, uraza abatumwa barigeze kubwira Yezu baciye i Samariya ati igisagara kitemera kitagira iki c'aba bapagani bifatanije n'abanyamahanga mu muriro tugigishe gihere. Yezu arabaraba. Abo batumwa rero bamaze guhimbaza penekoti bacika basabira abagwayi bagakira, si babandi bahamagarira umuriro ku bantu, ni bamaze guhimbaza penekoti bacika abantu b'igisabisho, baba mu gisabisho ngo bama bariko barasenga. Urumva Mutima Mweranda araguha guhimbagwa no kuba mu nyonga z'Imana uko bitari bisanzwe, ubwo ko ari ku ruhande bwo kubafasha kumva dufatiye kuri iki gitabo c'ibikorwa by'abatumwa by'ukuri kitwereka ibikorwa birangurwa n'abahimbaje penekoti. Reka rero nze mu buzima bwa misi yose utumenyetso dukeye. Urakoze cyane, nico nagira ndakubaze by'ukuri ko umengo ibintu bya Mutima Mweranda biguma bigoye mu buzima bwacu, umuntu ariko araraba ukubaho kwacu niki, umengo biradusiga gatoya. Ego rero Mutima Mweranda uko tumwambaza, kuko mu kiganiro giheze, mu kiyago giheze twavuze ko bishingira kumwambaza turi dushingiye kw'ijambo uyo mutima yatwoheje kugira ngo adufashe kurisoma neza no kuritegera. Rero reka mfate twa tumenyetso mu myihanganire. Utwo tumenyetso reka mfate akamenyetso ka mbere. Abantu turakunze kuvuga ati abantu nibamahindagwa, abantu niba barahinduka, kandi ivyo bintu ntawe bitababaza. Rero uwo mengo nivyo twama twiteze. Ndibuka ntangura ibanga ry'ubusaserdoti nyene niruka i Bujumbura, ari umusaserdoti akuze andavye nyene umenga ico gihe vyari vyase ko ntaje, nari ntashe gufungura ntevye gushangwayo n'amava muhira ngo nzoraba mu myaka ingahe. Uravyumva, kubera abantu umengo turemwe muri uko guhinduka, muri uko guharara, muri ako gakuku. Rero Mutima Mweranda agufasha kugira ico ushingiyeko, agufasha kugira ico wemeye. Uko kwemera rero kukagenda kurakura gahoro gahoro, hariho ikidahinduka, ahubwo ugenda urakuza udasubira inyuma. Vuga uti Mutima Mweranda yarampaye gufata aka kadecision naho koba ari gatoya, ukagafata, kuko
mu Congereza bavuga bati faith is not an emotion, it's a decision to stand on God's word. Si bishobisho sagakuku, ukwemera n'ingingo ufata yo gushingira ku ijambo ry'Imana. Iyo ngingo rero nta wundi ayidushoboza atari mutima mweranda, turiko turambaza ubu muri ino Pentecote. Ivyo rero ni ibintu dushobora kubona, umwe wese ashobora kubona mu buzima bwiwe, aho agihindagurika, aho akigira iki, hanyuma akabona ahantu amaze gutangura gushingira buhoro buhoro. Ivyo ni ikintu mushaka kubona. Hanyuma rero hari ikintu mutima mweranda adushoboza kugira. Mutima mweranda aragushoboza gukunda urukundo rurenzako. Urukundo novuga ni rutari urw'itegeko. Utegerezwa kurira minerval umwana wawe ukayiriha, hari n'igihe barinda kubikwibutsa. Ibyo utegerezwa kugira, n'umuvyeyi arashobora gukunda umwana we urukundo rw'itegeko. Urukundo rero rurenzako ni hahandi umwana aza akagufyinako agashira umutwe nk'umuhererezi wawe, uranahajya aza akakwegamira. Urukundo rurenzako udashobora gusigura igituma rwa rundi rwa Yohana aja kwegamira ku mutwe wa Yezu mu kikiriza ca Yezu. Ni urukundo rurenzako, si urukundo rw'itegeko, si urukundo rubwirizwa giriki, oya, ni urukundo rurenzako. Ni urukundo rurimo akantu ka exaggeration mu gifaransa, niko novuga. Rugaheza rero rukaguha akanyamuneza, kuko usigara wageze kuri rwa rugero, usigara utanga udaharuye ibyo we uza kuronka, ugasigara ugira neza umenga urahumirije, gushika n'abari iruhande yawe bavuga ati uyu muntu yoba asigaye ari kijuju, ingene abantu bamuhemukira, ingene banaka bamugize gutya na gutya, aracabandanya akunda abantu. Ingene muri ekleziya batamufashije iki gihe yabura, ingene batamuravye, aracabandanya agenda muri izo misa. Urukundo usanga rurenze, kuko uzi uwo wagukunze n'uwurondera. Urwo rukundo rukaca rugutuma uba muri kwa kutagenda urahindagura, uyu munsi uba ngaha, ejo uvuga uti n'ubu iki, ejo ugasubira kuburiye Imana ejo ugasubira urumva. Ivyo nivyo turimo muri ino minsi, bikwereka ko abantu bagenda barahushagirika, barazungagizwa n'imitima itariyo. Hanyuma ikindi mutima dufasha ni kuba muri ino si, urabona dukikijwe n'ivyiyumviro vyuzuye urupfu, vyuzuye kwikunda. Ni ukuri ahantu hose uca urabona ako kantu, mbere umengo ni nako dukurana, umuntu akura yikwegerako. Rero kugira ngo ushobore kuba mu bukristu muri urya mutima wa Yezu yitanga ati dawe birarangutse, nditanze kubwo ugukira kw'abandi, ube muri iyo ngendo y'ukwitanga, yo gutanga ubuzima muri iyi si dukikijwe n'ubwo rupfu rw'ukwikunda. Uramutse ubaye umuhinga ugakunda abawe gusa, urumva yuko ni ikimenyetso ca mutima, aho uzobibona hose ukabona umuntu agerageza kurenzako, akibagira amagorwa yiwe, akibagira ivyo arimwo, arondera gukunda, uzomenye ko ari inyongera ya mutima mweranda. Hanyuma mu gusozera, urabona kenshi abantu bareka gutegera ibintu vya mutima iyo bakiri mu buzima butekanye. Urabona iyo mwubatse, mufise abana bameze neza, musa n'abumvikana, murafise amahera, muragize iki, hagize ingorane iba, niho umuntu ategera bwa bundi mutima mweranda uwo ari we, umuhoza, umutabazi. Mwahora mwibaza yuko mukundana, harashitse ingorane burya ni nyinshi, zishobora gushika mu rugo, zishobora gushikira umusaserdoti, zishobora gushikira umuseribateri.
ziba ingwara, iba guhemukiranira, iba ubushomeri, iba impanuka. Iyo hagize igihungabana niho ubona wa mutima Yesu avuga ati ndabasigiye umutabazi, kuko mu isi muzogorwa. Iyi si ntivyama ari mahwi, ntivyama ari amazi atekanye. Hari igihe haza amazi asuma bukadukubira, niko bavuga. Muri uyo mwanya urakenera mutima w'ijuru. Kugira iki? Kugira ngo ntuhereze mu gahinda, kugira ngo umuntu ntaheze yiyahura, ntaheze yiyanka. Burya muri ubu buzima nukuri birashika nkavyiyumvira. Hari n'igihe naje bimbako ugashikirwa n'ibintu mu buzima udategera iyo bica, ati ibintu bije gute? Rero aho hantu iyo uhageze utararamuye amaso ngo urabe urya yavuze ati dawe umutima wanje ndawuguhereje, ari twebwe awuhereje, agasubira akakwibutsa kuri n'agaciro, ugeze aho hantu urashobora guherayo. Rero nibaza ko abantu bashobora kuvyumva, umwe wese mu vyo arimwo, kandi nta n'umwe n'ukuri, nta n'umwe kiretse iyo umuntu ashatse kwigirisha akavuga ati je nama ntwenga, jewe bimeze neza vraiment. Nta iyo umuntu ashatse kuguma ngaho muri iyo envelope y'inyuma, n'ukuri vya mutima ntaho bahurira, kandi nawe yigera akenera. Ariko umuntu ashatse kuja mu kuri k'ubuzima bwiwe, turabona yuko dukeneye uyo mutima adufasha kugumana iteka ry'ukubaho, iteka ry'ukwitwa abantu. Hari ibintu vyinshi mu buzima biduhungabanya. Yego cane, urakoze cane Musaseredoti w'Umukama ku kiyago tugiranye no ku mpanuro. Ngira umwe wese araraba uko bimeze. Yego abakunzi badukurikirana kuri Axia Vibes TV, twariko turayaga ibijanye n'igisabisho ca Neven hamwe no kwitegurira Pentecote, ingene twobandanya dukabura mutima mweranda ari muri twebwe. Rero nagira nibutsa abari kure batari hafi y'amaparuwase n'abadashobora guhura ngo bashobore gusengera hamwe, turabahaye kaze kuri Axia Vibes TV isaha 3 z'ijoro gushika isaha 4:15. Mwibuke kuguma mufyonda kuri sabone, kandi iki kiganiro mugishikirize inshuti n'abagenzi. Bandanya musangwa mutima mweranda, mutima w'iteka. Amen.